Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakuramukije nshuti mugenzi mukuzo kino kiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishiramwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rudasimanirakiza ndiko ndahigushikiriza. Mu kigo cyacu cy'uno munsi tuganira ku ijambo umwana. Abantu ku isi Noel bayigize umunsi mukuru usanzwe kandi w'umunezero, ariko uravye ingene ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana buvuga ivuka rya Yesu, by'ukuri Noel ni umunsi mukuru ugoye cyane kandi utoroshe. Abo banditse ubutumwa bwiza baravuga umuzo wa Yesu, ukwihindura umuntu, bakavuga ko umwana w'Imana yambaye umubiri w'umuntu kugira aze mw'isi agwanye Satani, aheza aducungure, adukure mu byaha byacu kandi aduhe ubugingo budashira. Ico si ikintu coroshe na gatoya. Muri kino kiganiro uraza kubona ingene Imana yarinze Mariya na Yosefu. Yarababuriye ko hari abantu bariko barondera kwica Yesu. Ni ibihe bitari vyoroshe na gatoya. Reka turabe izo mburi n'ingene Imana yarinze umwana Yesu mu gihe yari akiri uruyoya. Imana yari yihagurukiye ikoresha abamarayika bayo n'ibihe mu bumana bwayo budahangagwa, irinda Yesu kandi mushikana ahantu akura akaba umugabo, kugira ashitse igikorwa ciwe arico cyo kuba umucunguzi. Umuzo wa Yesu Kristo, ivuka ryiwe n'imburi zitari nke abamarayika batanze, turabibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice ca mbere umurongo wa 18 n'imirongo ikurikira. Biraryoshe kubona ingene abamarayika biyerekana iyo hagize ikintu gikomeye kiba mu mugambi w'agakiza. Abantu benshi biyumvira ukutariko abamarayika, bibaza ko baguruka gusa nk'abakerubi, nk'utuntu duto duto dufise imyampi y'urukundo, turasa abantu iyo myampi, eka n'ibindi by'ubupfu nk'ivyo. Mu by'ukuri abamarayika n'intumwa zifise imirimo ikomeye cyane yo gukora aho gutakaza umwanya wabo. Mu gihe abantu bataye inzira bakabura ico bari bukore canke bureke, abamarayika bihutira kubereka inzira nziza. Ni igikorwa Imana ibikoze ubwayo ubwo nyene ku bantu, kandi Uhoraho ararungika umumarayika kugira atanga umuco mu bintu, yongere ayobore ivyo bintu. Turashobora kubagereranya nk'abakunzi bacu bakuze kandi b'abashingantahe mu vy'impwemu, baza kuraba ko ibintu biriko bigenda neza kandi biriko vyisunga ubugombe bw'Imana. Turabona ko Mariya na Yosefu baburiwe inshuro nyinshi, haba mu ndoto canke abamarayika ubwabo. Akarorero, Yosefu yarazi ko Mariya ari umwigeme mwiza atunganye, ariko abona aribungenze, bimutera guhungabana. Kumbure vyaramugoye kwakira insiguro ya Mariya kwinda atwaye ari y'Imana, aca yibaza ko ivyo ariko aravuga vyose atashimikiro bifise, ko yaryamanye n'uwundi mugabo. Mariya yari mukuri, nuko umumarayika acaraza agendera Yosefu, araheza amutera intege, amubwira ko vyose ari sawa, ko ashobora kurongora Mariya nk'umugore wiwe. Ntiyari inkuru, ariko cari igikorwa c'Imana. Iyo mburi kuri Yosefu yamutumye adakora ikosa rinini ngo yirukane Mariya, kandi yaramukoye. Nuko bituma ubumwe burama mu gihe Yesu yaraje ku isi. Turabona kandi ingene abanyabwenge b'ivy'inyenyeri baburiwe. Ku bijanye n'abanyabwenge b'ivy'inyenyeri, hari inkuru iryoshe cane ijanye n'ishengero ryaho Yesu yavukiye. Ishengero ryaho Yesu yavukiye i Betelehemu ni rya kera cane, ndibaza ko ryoba ari iryo mu myaka y'300 inyuma ya Yesu Kristo. Ryegeranye cane n'ivuka rya Yesu, turavye imico yindi ijanye na Yesu n'isi nyeranda,
kandi abaperesi mu myaka y'amajana 314 inyuma ya Yesu Kristo barateye bagenda barasambura amashengero. Bamaze gushika mu ishengero ryaho Yesu yavukiye, binjiye babona abantu bambaye amakoti meza, amakoti y'abaperesi, baca bamenya ko abo bantu ari bene wabo, nuko ntibaba bagisenyura iryo shengero. Abo bantu bari bande? Bari abanyabwenge b'ivy'inyenyeri, abantu baraba ivy'ikirere, kandi bo barongowe na rwa runyenyeri rutangaje rwo mu kirere Uhoraho yakoresheje kugira rubarongore bashike ku kibanza Yesu yavukiyemwo. Biratangaje kubona ingene Uhoraho yatunganije ivyo vyose. Dutegerezwa kubaha uburyo Imana Data mu bwenge bwayo itunganya ibintu nk'ivyo vyose mu buryo burengeye ugutahura kwacu. Turi n'uburimbi bwinshi, tumeze nk'igikoko gifise irya migozi ifashwe mu mahembe kugira gitumbere imbere, ariko kitabona ibiri iruhande yaco. Uhoraho abonera vyose icarimwe, kandi ico gituma ari ivy'ikimazi kwizera Imana, kubera twebwe amaso yacu abona hafi cane. Ntidushobora kubona kazoza, kandi ntidushobora kubona ibihe vyose bidushikako. Dutegerezwa rero kwizera nk'uko Mariya na Yosefu bizeye. Bizeye ubutumwa bahawe kandi babushira mu ngiro. Ico ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butubwira ko yaje kuba umucunguzi wacu, kandi ko duhamagarirwa kumwizera no kumushira mu biganza kazoza kacu. Iyindi mburi yahawe abanyabwenge b'inyenyeri, aho abo bagabo bavuye mu buseruko, umwami Herodi yababajije ati, uwo mwana w'Abayuda yavukiye hehe? Mu butumwa bwiza havugwa ko Herode yabuze amahoro kuko yari umusazi, yica abo mu muryango iwe kugira agume ku butegetsi. Nuko anarondera kwica umwami w'Abayahudi yari agiye kuvuka. Amaze kumva iryo vuka, yuzuye inzigo, imutera kwica abana b'abahungu bose b'i Betelehemu bafise imyaka ishika kuri 2, kugira aburizemwo ivuka ry'umwami. Yatinya ko azomukura ku ngoma. Ntiyatahura ko Kristo yaje kuba umwami w'Abayuda, umwami w'abami, n'umuherezi w'abaherezi. Kandi no mu rubanza rwa Yesu imbere ya Pilato ntiyigeze atahura namba aho Yesu yavuga ati, ndi umwami, kandi iki nico canzanye mw'isi. Isi irihenda kenshi kandi ntitahura Yesu uwo ari we. Ariko ubutumwa bwiza burerekana neza ko ari umwana w'Imana, kandi ko yaje kuba umwami n'umukiza wacu. Abanyabwenge b'inyenyeri mu gutaha bajanye iyindi nzira, maze banka gutwara Herode iyo uwo mwana Yesu ari. Yosefu na Mariya baraburiwe ku bijanye n'ubwicanyi bwa Herode yashaka kwica abana bose. Yosefu na Mariya baraburiwe ko bategerezwa guhungira muri Egiputa. N'urugendo rurerure cyane. Ashatse kuvuga igihugu gitandukanye kiri ku birometero vyinshi cyane. N'urugendo rurerure cyane. Kuri Mariya na Yosefu bagenda n'amaguru n'indogoba zabo kuva i Nazareti gushika i Betelehemu. Hari ibirometero bigera kuri 90. Hari kure cyane, ariko bategezwa kuja kure y'uwo musazi Herode, aho adashobora kubashikira. Umumarayika yaburiye Yosefu ko ategerezwa guhunga, amubwira ko avyuka akagenda, kandi ko bategerezwa guta itongo ryabo maze bakamanuka muri Egiputa. Ivyo vyose yari integuro y'Imana, maze bishigwa mu ngiro n'abamarayika, aribo bazanye ubutumwa bwo kurongora no kurinda Mariya, Yosefu n'umwana Yesu. Biraryoshe cyane kubona Imana Data ingene yakoresheje ibihe n'abamarayika bayo kugira ibuze Satani n'abanyabyaha gukorera ikibi Yesu. Ivyo natwe biratwirura cyane, kuko natwe turabana b'Imana. Uhoraho araturinda kuko turabijuru. Ntazokwigera adutererana Satani n'isi kugira bitwice mu buryo bw'impwemu. Barashobora kutugirira nabi ku mubiri, barashobora kuduhama,
ariko ntibashobora kwica agakiza dufise muri Kristo Yesu, kandi ico nico gihambaye ku bakristo kuva ibihe n'ibihe. Turazi ko tuzogira abansi n'abantu bazotwanka kubera dukunda Kristo, ariko Imana Data izoturinda kandi tuyobore, izodushikana mu bwami bwayo. Nk'uko intumwa Pawulo yabivuze, ntacyo dutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Ivyo ni ivy'ikimazi ko tubimenya. Noweli rero si akamenyere, si coroshe, ariko kuva Yesu aje muri ino si kugira agwanye Satani n'abanyakibi, atuzanire imbabazi ku vyaha n'ubugingo budashira, yabaye intambara yo mu buryo bw'impwemu. Ndizera ko ivyo bishika mu mutima wawe, kandi kugiye kwizera Imana Data wa twese cane, kuba yararungitse umwana wayo Yesu Kristo kugira aze kuba umucunguzi wacu. Vyose yarabitunganije neza kubw'ubugombe bwayo, kugira jewe nawe tugirirwe neza, twizere Yesu Kristo, tumuhe icubahiro, kandi muri we niho turonkera ubugingo budashira. Imana ikugirire neza nshuti nawe mugenzi warudutse yompi. Nizere ko utahuye igikorwa cakozwe n'Imana Data wa twese, n'ukuntu Imana yama igenda iburira abayo. Natwe uno munsi iratuburira iyo tugize ibibazo canke dusugerejwe n'umwansi. Nahawe gutega amatwi ijwi ry'Imana, maze ugaheza ukumvira ikikubwiye, niho uzorokoka. Nagira nsenga Imana, ariko ndakwinginga ngo wowe utarakira umwami Yesu, kuva kera mu vya Noweli ukavyumva nk'umugani, urakwiye guhitamwo ugafata ingingo ukamwakira nk'umwe n'umukiza wawe, kugira ngo umunsi urizina niwarangiza urugendo rwawe ngaha kw'isi, uzoronke ubuzima budashira iyo mwijuru, aho uzokwama unezerewe, ahatagira amarira, ahatagira indwara, ahatagira ivyago, ahatagira intambara, eka aho uzokwama mu mahoro n'umunezero w'ibihe bidashira. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mwijuru, turagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe vyamaho ibi bidashira. Turagushimiye ku migambi yawe ugenda ushitsa mw'isi kugira ugirire neza umwana w'umuntu. None rero Mana nkuru, fasha abizera umwana wawe Yesu Kristo gutahura agaciro k'igikorwa cakozwe mw'irungikwa rya Yesu Kristo mw'isi, duheze twakirane akanyamuneza ugucungurwa twahawe. Mana n'ubu nawe afashe ingingo yo guca bugufi no kwihana ivyaha vyiwe, n'umuharire, umweze umutunganye, umufute mu gitabo c'urubanza, umwandike mu gitabo c'ubugingo, maze abe uguhesha icubahiro, azaragwe ubugingo budashira. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Ikiganiro cacu c'uno munsi kigarukiye ngaha. Ufite ikibazo cyo wunganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora kudusanga naho dukorera, nimero ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard, inimero 27. Yesu rero abandanye ahugirira neza naho butaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook twereburundi. Nimero ya WhatsApp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57.